nzotekereza nibandongora mugihe natwe abahungu tuvuga duti turongora ubutekereje ako kantu karagoye ati abakobwa bo bashaka abakobwa bavuga bati ninarongorwa niho nzotekereza abahungu naho tukavuga duti dukeneye abakobwa batekereje hajya ubundi ubucuti mwari mufitaniye na Sauda yavyakiriye gute agiye kubona ngiye kurongora undi muntu atari we ino couple gisibije ya Noraske na Fanny ndetse aho ubona ko benshi bariko baragira ati uno mu Noraske ati biriko biza nabi ndetse batangwe no kumwishuza amafaranga ati yariye bajya abantu bashijwemo amabanga menshi sino Haske gusa na Fanny Lavine ashijwemo amabanga menshi abafana mungu wangu uno musi mukurikireni keza namubazaniye nibarindire ico kiganiro je nzogira gute nzokura bazomenya byinshi bati ngo wapinga muri go murabagiriza ngo muri go none ugeze yabivuze se umukobwa ari mu kwakorera mu baraba yoba Afrika Noraske kubugyaza kubivuga ivyo vyose uko bisigura ngo hari amabanga abafana batabona wowe ugiye gushira habona yes ndabara mukije cyane bakunze IHURIRO TV kuri micro ni mugana wa Kent mugana wa Imana mugana wa Mwete mugana wa Bikogwa agize gutyo ndavuga ati ntegerezwa kugenda nanje mbanze ndamubazanire umwe amazimisi ari karabica bigacika ku mbuga ngurukana bimenyi mwite Akimana Espoir umuziki cyo mwita Akes Down ndakuramutsa cyane Akes Down ndakuramukije urameze neza agenda ameze neza kuva hasi gushika hejuru n'umuntu yakaka cyane Akes Down twagize gutyo tubona eta civil ariko ubundi vyahereye ko twabonye uwo twari twiteze atariye twabonye urumva mwe mwagomba wo mwiteze twari twamaze kubona upresenta Sauda ariko biza guhinduka tuzakomeza mwe mwagomba mwebwe wo mwiteze umwari mwiteze uwo twari twiteze wari wabaye uratwereka rero umwari mwiteze mwebwe muragena mugirishe mugirane nawe eta civil cena to yo je nari niteze niyo twagiranye eta civil we ku ruhande rwawe uti peu importe Sauda ntibindaba je ndafise mahitamwe yanje nubu urazi bro iyo umuhungu hageze ko yubaka arafise ibintu byinshi araba ku mukobwa rero umukobwa mukubaka umuhungu mukubaka ntibiba bya bindi umuntu uraba abantu bisiga bagira iki oya umuhungu hageze ko yubaka arafise ibintu araba arafise ibintu yitegereza akavuga ati okay aha ndabona no kubaka hari abakobwa bamaje mvuga ati hari abakobwa bamavuga bati nzotekereza nibandongora mugihe natwe abahungu tuvuga duti turongora ubutekereje ako kantu karagoye ati abakobwa bo bashaka abakobwa bavuga bati ninarongorwa niho nzotekereza abahungu naho tukavuga duti dukeneye abakobwa batekereje rero niyo mpamvu yo turondira rero abatekereje kugira rero baronka aho naho biragusaba kwitonda bisiguye ngo ni Akes yabanje aricara araba ingeso za Sauda aho nati uyu je navyo navuze men ivyo navuze nibijya nyine navuze je n'ingyo zina ntajyo ndavuga n'ingyo zina ntajyo byavuga ariko tugaruke gato kuri Sauda hajya ubundi ubucuti mwari mufitaniye na Sauda yavyakiriye gute agiye kubona ngiye kurongora undi muntu atari we ico nibaza ariko ari kibazo we yo kwishura wewe umubaza nkawe akakubwira uko yavyakiriye uya mugana na urabifise mu ruhara kumvuze uko mwari mufitaniye n'umwana uya ko yavyakiriye none je no bimenya gute ni wavuze ko yavyakiriye je sinzi uko yavyakiriye ariko ubundi mwari warusanze ko mufitaniye umwana oya si wowe nyene dufitaniye umwana James abana batatu Akes Down afise abana batatu ku bagore bagiye batandukanye cyane gose ku bakobwa bagiye batandukanye ku bakobwa bagiye batandukanye hama ujya twashoboye kubona mwagize eta civil nawe mufitaniye umwana canke wewe niwe washoboye gutoranya muri abo bandi bose uravuga ati uyu we ndabona nyuma nta mwana dufitaniye ujya niwe washoboye gutora uravuga ati nyuma y'aba bose ndabona ko uyu niwe akwiriye yego mwaberanye na Akes uyu ujya niwe waberanye na Akes turafise amakenga Akes kubera iki igihe eta civil umenga aho wagerageje kubihisha gutumira abantu bane gusa so kubihisha ari ibintu bidahishwa muto nkuko wewe uvuga ati ngo ni wapfa ngo uzobihisha ngo abantu ntibeme hari ibintu bidahishwa hari ibintu bidahishwa rero n'abantu bakeneye kubibona nyine ko vyari serieux kubera ko ubiravye no kuri wa Live TV ntibiboneka cyane ico kimwe na bimwe twagira na ba Sauda ukazibona kuri wa kabiganiro byinshi cyane mugade at the end of the day ukaza gusanga ivyo wari witeze sivyo sivyo abafana bawe ivyo abafana bari biteze cyangwa ivyo ivyari biriko biravugwa sivyo bibaye urumva niyo mpamvu je mvuga ni jewe igihe nzokwicara hari umunsi nkeneye kuzokwicara
mvuge hari ikiganiro nzokora ngoma kwironderera izina ntangwe no kuzana kivuga kugira abantu niyo akibona gusa nshize kw'iryo zina baje bamenye ati aha rero akesagira vuge amabanga yose canke ibintu byose vyihishije inyuma y'amamedi vyihishije inyuma y'amamedi bisigura ngo hari amabanga abafana batabona wowe ugiye gushira habona apana ngiye hari umunsi namvuga ati nzoba baramfuye ntarabivuga vraiment ntaravuga ibintu vyihishije inyuma y'amamedi bivuze ngo nta n'umenya umunsi wewe kugira gute wo gupfa rero mu gihe atawumenya umunsi wewe wo gupfa ndategura je nkavuga ati uko biri kose igihe kanaka nzobivuga tu mugenzi wa nyiri muzima tukiraho nyene uravuze ati umunsi uzobona ati bino bintu birakenewe nzobivuga kugira sinzefe nabivuze ni muri ino ndwi aho ubona ko abaririmbyi benshi ndetse n'abandi bantu bari muri ino entertainment ya 2-5 basa n'abari mu kigandaro gikomeye tubuze abaririmbyi bagira kuri 2 mu misi yegeranye cyane ndavuga Miss Erica Small Mama aho ubona ko yitavye Imana ndetse ukabona benshi bagira bati hano umuntu nawe yapfuye mwagiye muramushinyagurira bijya bintu Nelinati yashoboye kugenda kuvuga ati Miss Erica yapfuye kumvuza uko yakoroye inda oya so kumushinyagurira muga oya we kubwo uravuga ati yavuze ukuri yavuze ibikenewe oya simvuze uko yavuze ukuri mugabo ikiriho kiravugwa rero nimba byarabaye nibitabaye biravugwa nimba byarabaye kubivuga ntaco biba bitwaye bro kandi niyo bitavugwa abantu bategezwa gusa kumenya ati nigikico bacatumye Imana rero sinumva yuko harimwe ikibi kirimwo nuko benshi bagiye baravuga ati Nelinat kuca simbira ku ma media canke akaca vyandika ku mbuga zigiye zinatandukanye akagerageza kubikwiragiza ati bijya bintu sivyo sana biravana no kuntu umuntu uwari wose afata ibintu icambere kwanza araba umuntu ariko aravuga ninde mene ni Miss Erica yarazwi n'igihugu hafi cyose none umuntu azwi n'igihugu no ku radio biracako niyo mpamvu tubonye n'abantu bakomakomeye ku isi abakinyi b'imipira abaririmbye abandi abakinyi b'amafilme aba president bakomakomeye ku isi iyo bitavye Imana birandikwa biravugwa ku binyamakuru bitandukanye nica ni ntandaro urupfu ikagira gute ikavugwa ivyo ntaco biba bitwaye me uwe ku ruhande uravuga ati nibareke kumujija Nelinat ntangorane we yavuze ntangorane kabisa ahubwo ivyo bari bibi mu gihe yoba yavuze ibitari vyo yoba yabeshe bisigura ngo hamwe tuje gutohoza bagasanga bijya Nelinat yashobe kwandika siyo ntandaro urupfu rwa Miss Erica vyo bari bibi kabisa aho niho yobagize amakosa ashobora no kuzokwitwarirwa mu butungane ivyo byo kwitwarirwa mu muziki ngo mangaruka ko ivyo bintu nibihagarari umuziki n'igipolisi ntibijana umuziki n'abantu babujuyemwe amanyanga menshi rero inzu uvuga ngo bitwara igipolisi buri kuradekona ahantu urahashikika ati abanyamuziki turazi vy'iwacu ni njojo none men abifotora bamba amasiripe gusa ari abakobwa none iyo n'imico y'ikirundi oya nubwo buri kuri piscine ku murundi kazi ivyo nivyemewe nivyo sivyo ate ho urengeye akarimbi kabise koko none ugare nk'umunyamuziki biremewe mu muziki biremewe ari mu mico y'ikirundi nivyemewe rero urinze uvuga ngo twari mu gipolisi aho ubusanga twaye ninde usigara gasha nta numwe usigara mu baririmba yes ni Akes Dan twagize gutya tuza kubona hari amakuru ari karaca ku mbuga ngurukana bumenyi ino couple gisibije ya Noraske na Fanny ndetse aho ubona ko benshi bariko baragira ati uno mu Noraske ati biriko biza nabi ndetse batangwe no kumwishuza amafaranga ati yariye men baje abantu bashijwemo amabanga menshi sino Haske gusa na Fanny Lavine ashijwemo amabanga menshi abafana Mungu wangu uno musi mukurikiranye Akes Dan namubazaniye nibarindire ico kiganiro je nzogira gute nzokora bazomenya byinshi hari ibintu tuvuga ukazobona abafana basimbiye ku mamedi baragize amakomantere ukabona yuko ati aba bantu nubwo bariko barakomanta ntibazi ukuri ko bariko bakomanta nyene selo bo nivyo biyumvira canke ivyo bariko barabona Noraske na Fanny Lavine bashi inyuma yabo background yabo nimbi cyane hari namakuru dufise ko Noraske amazi imisi ariko aratera ubwoba bamwe mu bariko baramwishuza hajya rero abafana baca baza ku ma réseaux sociaux ku ma commentaire bati ngo wapinga muri ko murabagiriza ngo muri ko none ugeze yabivuze se umukobwa ari mu kwakorera mu baraba yoba fikina Noraske kubujyaza kubivuga ivyo vyose uko bivuze ngo nivyo
nivyo ivyo twebwe tuzi ni vyinshi bijya byo ni ibintu bisanzwe ivyo tuba tuzi twebwe ni vyinshi bijya byo ni ibintu bisanzwe. Hari n'amakuru avuga ujya mu kobwa wenye n'ubwo yararungitse ijwi aravuga ati yarantege ubwo aravuga ati n'abana banje bamuka inama arahazi. Iyo rero niko sano raske yagize yo kuza gutera ubwoba mu bintu nk'ivyo. Men umukobwa umuntu nimbago yaba umukobwa cyangwa umuhungu nimbago ha ikintu mukundana acha ukikwishuza gute umuntu yagwaye ikintu mukundana ico yaguha yakubwira tuzokinsubiza sawa ishuragira gute urakimugisubiza urumva. Rero nta mpamvu yo gucuza kumutera ubwoba ngo abana none abo bana nabo bajemwe gute reka nuraski yajya bo mwitware bisiguye ngo rikararengera karimbi kuza kuzana abana aho ugiye mu buzima busanzwe ntubukiri muri entertainment ugiye mu buzima vraiment je uzo kwinjira mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nk'umuntu azobagize amakosa avyumve kabisa ko azobagize amakosa. Yego ni bimwe simbizi yamayivuga ati jewe mu muziki n'amahoro menshi atari kuzoza kunsanga ailleurs. Hari ibintu twa dufise biri nyuma y'ubuzima busanzwe bitabikenewe bitabikenewe ko twinjira mu buzima bw'abantu bitabikenewe ko tuvyinjiramo mugabo hari ibintu biba bijanye na entertainment cyangwa bifitaniye ubucuti na entertainment ivyo kabisa umuntu arabikorerako. Yes, ariko turiko turaza bukebuke Akesdan twagiye tubona basora amafoto Fanny Lavin na Noraske bivuga ko ari karatera ivi ande batire kare rijya ni reresi bari turabizi wasisi filme bariko barakina mugabizo bariko barakora ku bantu bariko badukurikirana ukuri kose nimuze kuri Wakalight TV. Hari ibintu reka ntashobora kuvugira ku televiziyo y'undi muntu biba bisaba ngo Akesdan wenyine ubwira Wakalight TV muna kora subscribe kuri Wakalight TV kuko hajya ni waza exclusive bitaranamenyekana bitaraja no kumugaragara hano na hamwe wemenyera kuri Wakalight TV. Yes, Akesdan mu gusozera benshi bamazimisi bariko bariyumvira bati kumbure mbega Miss Erica Small Mama ikiriyo ciwe kizoberahe canke bagishize mbega hoho guhambwa ni ryari mu gihe dufise ko hari n'ayandi makuru avuga ko bashobora kuba bariko barategura kuzofubana iteka undi muririmbyi avuze ivyo wawe canke n'ikiganiro wumvise ndiko ndakora nico baci oya aho ni je nyishu yanditse mvuga ati kukeneye kubimenya ivyo byose naze kuri Wakalight TV namaze kuyiposting namamvu yo kuri Rwanda bisubiramwo nga namaze kuyipostinga nabisigura neza zikiriyo cha Miss Erica zikiriyo cha Samova Mix na Sosokey bagiye guhamburura kumuzura kuzura amagufa yiwe kugira bayahambe gushasha. Ariko Sosokey yaramaze imyaka 18 oya imyaka 18 wayikuye nuko bigaje navuze mu kiganiro oya tubizi je sinavuze ngo ni imyaka 18 mu kiganiro nakoze kuri Wakalight TV navuze ati ishobora kuba ishika 18 ishobora kubishika 18 wewe uraza umwaka Sosokey yapfiriyeko oya nyene twashaka unatubwire nka Akesdan kuko baba bizi exclusive naho novuga ni bagira kuri Wakalight TV irahari iriyo kuri Wakalight TV namambo yo kubivuga ngaha nabishizeko ariko hari ufatanya bushaka cyane tuvuge gute ati Akesdan muri no miss turabona Erica asa n'uriko asubira inyuma buke ku biganiro yahora akora ubatagitanga ibiganiro nahora nkora muri Wakalight TV gute twari tumenyereye Akesdan afise abakozi barigire benshi umurengera ariko nyuma abajene benshi ntimuramenya ivyo mukeneye gushika kw'ivyo ari byo nuko wowe ukuramo we ntwari uri muri Waka ntimuramenye ivyo mugomba gushika kw'ivyo ari byo wagarushe kuri IHURIRO TV kandi warigeze no kwakorera none kubera iki dutangatanga gisiguye ngo abakozi bawe nibo bataragama abana banje navuze abajene je sinavuze abakozi banje je navuze abajene benshi dukeneye kumenya kugira vision tumenya tugomba gushika ariyo nivyo tugomba gushika kwa ivyo ari byo nta muco uhitamo rero je vyo ngomba gushika ko nibi ndabona yuko ndashoye kubishika ko ndi mu IHURIRO TV uri ko ngiye mu IHURIRO TV ndagiye na patro wa IHURIRO TV akamenya ati uyu muhungu yajaje cyangwa azomara umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri aje kurondera ibi ni nawe anagufasha kugushikana uvyo ubugomba gushikako mugapana kuza ahantu nka jewe bamwe usigaye numva ngo babafunze kubera ngo babafashe bivye bakora muri Wakalight TV aje Wakalight TV yari ifashije benshi nkuko nabonye na bamwe ngo bagiye gukora ikiyede bakiri muri Wakalight TV batakora ikiyede bisiguye ngo hari bamwe ngo nivyo ndazi sivyo amakuru y'ukuri muzo yaronka kuri Wakalight TV gihe nzovuga
nifuza sinzopfe ntashize ukuri ko ibintu vyinshi nyuma y'amamedia yeah wowe urashaka gushira ukuri amamedia yose utuntu tugiye tugende twinyegeje si yose ariko ni cyane kuyi wawe parmi si kuyi wanje navuze parmi ntuzi cyo ari cyo wowe ntiwasomeye wize rero ariko niye tuba dushaka ngutomorere bano bafanzi bavyumva ati Akes Dan arafise ikintu ategerezwa kuzosohora bakimenya kabisa ngoma kurondera izina gico kiganiro kugira ngo ndarivuge kenshi bishoboka igihe bazokibona baze bamenya ati aha rero tugadukurikirane vyose kumugaragara sindagushimire cyane bwana Akes Dan merci beaucoup kuba twakoranye ikiganiro reka mvuga ati bye tuzosubira mu kindi kiganiro yasanze sezera direct tutevye gusezera